ikoraniro kaminuza ku cyizere weje kutugirira hamwe n'icegera canje. Turabemereye ko tuzokwitanga kugira umugambwe utera indi ntambwe na cyane cyane mu gushikana abarundi heza mu guhindura imibereho y'abene gihugu. Dusaba ko twese twoja ku kivi tugire imbona kazoza mu miryango yacu, dukore nakare basokuru bavuze bati ushaka umubira abirakuye kandi ushaka umuce. Turangize dusubira gukengurukira kubakengurukanye cyubahiro cy'u Burundi, tubasaba ko mwotuba hafi mu mabanga abagumya banga tujeje igihe cyose hazohakenewe intumbero, twiteguye kuzakira no kuzikorerako kugira ngo abagumya banga umugambwe n'Uburundi dutera intambwe. Turasubiye gusaba abagumya banga kubona nabo nyene botwama hafi. Barore bavuze bati umwamagirwa n'abagabo ntaco umuntu yo kwishoboza atari kumwe n'abandi. Impanuro zubaka tuzozakirana kweze, n'abazoduhanura izitubaka tuzozikorerako tuzibike mu kabati. Nagomba rero subire kubizeza yuko umushinge twatanguye tugiye kubandanya kandi ku murindi ugwijwe inshuro nyinshi. Kuva muri ya zone yo kumupaka ngira ngo hariya murukana mu Cibitoki gushika hariya mu Camazi muri Gisagara, kuva ngira ku mutumba wa Kumana hariya mu Kirundo gushika mu Kerezi Nyanzarake, tugiye guhamagarira umuntu wese kwagurukira ibikorwa bimuteza imbere n'ibiteza imbere igihugu. Twese tuvyumve kumwe, kandi nagomba ndabasabe bagumya banga ntihagire ikintu dufata minenegwe, kuko icyo dufashe minenegwe gishobora kutuzanira ingaruka mbi. Wanka kugwanira umweko wa nyoko icyo umujyaso bakayitwara konora amaso. Ni indirimbo nyene cyubahiro twagomba ndasabe babishireko unegrije kamwe ugakwiga kandi sinzi ko iri hafi kandi nta meshi excellence ntabwo ndahejeje mani baheza